things real men should never do. ibintu umunani umuntu w'inyangamugayo adashobora gukora. 1. Never Icyambere, allow your woman to keep a male. ntukagumane n'umugore uzi ko afise undi mugabo ku ruhande w'abagabo baza we wagiye bamwe bo ku ruhande. 2. Never Icya kabiri, a woman with another man ntukagwane n'umukobwa uzi ko afise abandi bahungu who bakundana. doesn't like you. It's Icya gatatu, ntugahatize umukobwa atagukunda cyangwa umuhatirize kugukunda. Oya, iyo umukobwa atagukunda mureka agende, uzoronka abagukunda. a waste of your time and resources. ni umwanya wuto uri kurata. Spend your money on Icya kane, ntukamena amafaranga ku mukobwa atagaciro aguha, ayo mafaranga yawe uzoyabike. value. She's a financial burden. ntukamumenemo amafaranga. Icya gatanu, Left you for another. ntukagarukire ku mukobwa mwakundanye yigeze kujyana n'undi mugabo ngo murasubiranye. Oya, ntimuzigere mwongera gusubira. n'umukobwa yaragiye higa abandi, ntuzokongere gusubirana nawe, naryo nyine azoba ari ikosa. She's coming back to destroy you. azoba agarutse kukonona, wowe nyine azoba aje kukonona. 6. Don't stay with an unfaithful, ungrateful, icyo ukora ntukagumane n'umukobwa atacizere afise, ba bakobwa atacizere bafise, indashima. loyal, and abakobwa treacherous bose ntimuzigere mugumana, man. She will betray you. azokugambanira. A woman who constantly disrespects you. She ntukagumane n'umukobwa, umukobwa atakubaha, doesn't belong in your life. ubona ko azoba yegukiye ubuzima bwawe, afise ibindi yegukiye. This is you and wants ntuza wumvize amajambo y'aha hantu rero. ikintu cy'umunani, to stay with a woman who ati ntuzagumane n'umukobwa, wa mukobwa bakoresheje ijambo despise bisobanura ibintu ndwi n'amaburiburi ibintu ndwi. ati umukobwa akugaya, agucokora, agukengera, anagusuzugwa n'ibintu ndwi. ibi bisobanura iyo despise to despise igora ibintu ndwi. ibyo bintu byose mvuze, ntuzigere ugumana n'umukobwa agusuzugura, anagucokora, atakubaha. ibyo bintu byose bisobanura ikintu kimwe. despises you and wants to leave. atakubaha, yifuza kugenda, uzomureka agende kuko azoba ari impamvu ashaka kugenda, pana kumuhatiriza kumana nanje. oya, niba ashaka kugenda mureka agende, uzohiga abandi. For 100 if you were able to watch until here. I will like each of your comments. As always, much love.